ry'Imana rihabwa icubahiro. Reka ndabifurize isabato nziza, sabe abaririmbyi mu buryo bwihuse batore mikrofone kugira ngo dutangure icigwa cacu n'indirimbo. Dutangure icigwa cacu n'indirimbo ya 73. Turahaye ikaze buri muntu wese agiye gukurikirana kino cigwa mu mwanya w'abaririmbyi. Imana turagushimiye data mwiza wemuremye ijuru n'isi, waremye ijuru n'isi n'ibirimo ivyo byose mu minsi 6, umunsi ugira indwi ukaruhuka, ukawita isabato, ukaweza ukawurutisha iyindi minsi yose, ugaherako ugategeka ivyaremwe byose kuruhuka ko nobishimirwe. Turashimye by'umwihariko uko wabanye nacu mu minsi irenga 13 turi muri iki kibanza, ukabona ko tugera ku munsi ugira 14 tugihumeka nobishimirwe. Tugushimiye ku burinzi bwawe ntangere bwabanye nacu no ku majambo meza y'ukudukiza watugejejeho. None data mwiza, n'uyu munsi turi mu biganza byawe, turakwinginga ngo ahacu habure, ariko mpemu wawe abereho kutuganza muri iki kibanza data uzobukoze. Tuguhaye umuhungu wawe wabanye nawe muri iyi minsi kandi tumaze muri iki kibanza, rero uyu munsi tumushyize mu biganza byawe, uko wamukoresheje n'uyu munsi urushyirizeho kumwikoreshereza data uzobukoze. Ubatirishe mpemu wawe, umuvugutire, umuhe ubwenge mvajuru kugira ngo akubere igikoresho kizima, ubwo ugiye kuganira n'ubwoko bwawe yasame yivugire, ariko mpemu wawe dutahuze ikwiriye, natwe duhe kumva no kumvira no gushyira mu ngiro ibyo dusaba byose data uzobukoze. Tukuragije imitima yabo ariko barakumva bari muri iki kibanza n'abari mu bibanza bitandukanye bashobora kumva aya majwi, kugira ngo mpemu wawe nawe abagenderere arushirizeho kubagirira neza. Twese hamwe imigisha yasezeraniye abagukunda bakitonda n'ibyagezwe byawe, uyiguhere hamwe n'abakwambariza mu mpande zine z'isi. Shimwa kuri Imana yumva kandi ikishyura, bisabye twizeye ko turonkeye mu izina rya ducunguye Yesu Kristo. Amen. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ndabahaye ikaze mwese kugira ngo mukurikirane ikigwa cyacu cyo kuno mugoroba, kivuga ngo imbere y'intebe y'imanza. Imbere y'intebe y'imanza. Imbere y'intebe y'imanza. Bagenzi, imbere y'uko umwaka w'1844 ugera, hariho umugabo yitwa William Mirere. Uno mugabo William Mirere yatanguye gusoma ubuhanuzi bwo muri Daniyeli. Arasoma ahera mu gice cya 2, arasoma ibyerekeye igishushanyo Nebukadineza yarose. Arabona igishushanyo Nebukadineza yarose, kandi natwe twarakibonye. Maze aragenda ashika mu gice c'indwi, abona ibikoko 4 Daniyeli yarose, kandi arabisobanukirwa cyane. Nk'uko Bibiliya yari yaravuze, Daniyeli yari yabwiwe yuko amajambo aboneka muri Daniyeli amatanishwa ishashara. Bibiliya hariya muri Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 4, Bibiliya ivuga ngo gushitsa igihe cy'iherezo benshi bazosesangura muri cyo, kandi ubwenge buzogwira. Rero igihe cya William Mirere ibyo Daniyeli yari yavuze byari bishitse. Igihe cy'iherezo cyari cyageze, kugira ngo noneho
bwa buhanuzi bwari bwaragize ubwiru butari busobanutse neza buce busobanurwa. bagenzi, byabasabye gufata igihe kirekire kugira ngo bige kandi basobanukirwe ibyerekeye ubuhanuzi. izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. William Mirere yagiye muri Bibiliya arasoma arasesangura, kandi ntabwo yari wenyine, nyamara yari ari kumwe n'abantu bari bagize ishingiro hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. igihe bariko barasesangura basanze ano majambo aboneka muri Daniyeli igice c'8 ku murongo wa 14 avuga ngo, arayishura ati uno ni Daniyeli ariko aravuga, buzokwira buce iminsi 1300 niho ahantu hera hazobona guhumanuka. izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. buzokwira buce iminsi 2300 niho ahantu hera hazobona guhumanuka. bagenzi, buno buhanuzi bwari ubuhanuzi bukomeye cyane, kubera yuko abantu bose bari bari kumwe baratangaye, batangura kwiyumvira, mbega ni hehe ahantu hera havuzwe, ni hehe hazohumanukwa? icyo bakoze, bose baricaye batora Bibiliya kugira ngo basesangure bamenye neza, mbega ino minsi 2300 isobanura iki? bamaze gushika mu gitabo cya Ezekiyeli, bagasoma Ezekiyeli igice cya 4 ku murongo wa 6, babonye ngo buciriye iminsi 40, umunsi uhana n'umwaka. batarabibona yuko umunsi umwe mu buhanuzi ungana n'umwaka. mubizirikane rero yuko umunsi umwe ungana n'umwaka, bica bisobanura yuko baciye bemeza badakekeranya, kandi ariko kuri nk'uko natwe tubyiboneye yuko iminsi 2300 yavuzwe muri Daniyeli igice c'8 ku murongo wa 14 yuko ingana n'imyaka 2300. ni kuvuga ngo uno murongo w'imyaka 2300 niyamara kurangira, ahantu hera hazoca hahumanukwa. igihe Daniyeli yerekwa buno buhanuzi, yaciye agenda gusenga kugira ngo Imana ibimusobanurire neza. marayika araza aramusobanurira, ariko amusobanurira igice gitonyi c'ino iminsi yamuraba. hariya muri Daniyeli igice gicenda ku murongo wa 23 gushara ku murongo wa 27, marayika yabariye Daniyeli ati, amahinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara cyanyu cyera, kugira ngo ibicumuro bishire n'ibyaha birangizwe, n'ibigabitanye bitangirwe impongano, hazanwe ukugoroka kutazoshira. ni kuvuga ngo muri ya minsi 2300 marayika yabariye Daniyeli yuko amahinga 70 agenewe ubwoko bwabo bw'Abisirayeli, kandi amahinga 70 arimwo iminsi 490. ni kuvuga ihinga rimwe rifise iminsi 7. amahinga 70 ucugwiza 7 kwa 70 utora iminsi 490, kandi nk'uko twabibonye muri Ezekiyeli bitwereka imyaka 490. iyo myaka yarigenewe ubwoko bwabo, kandi iyo myaka 490 nayo nyene igabuyemwo kubiri gukurikira. Daniyeli yabwiwe ngo, nukumenye utahure yuko uhereye igihe icagezwe kizoshingirwa cyo kubyura no kubaka Yerusalemu. bagenzi, ngaha tutatubona yuko mu guharura
duhera igihe itegeko ryatanzwe ryo kubyura no gusanura Yerusalemu. Kahise katubwira yuko rino tegeko ryatanzwe mu mwaka w'457 imbere ya Yesu, niho hatanzwe itegeko ryo kubyura no gusanura Yerusalemu. Gutyo rero tubonye aho duhera duharura imyaka 190, tubona ino myaka iza guhura n'umwaka wa 34 imbere inyuma ya Yesu, umunsi cyangwa umwaka wikiye ko Stefano, nk'uko tubibona hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho c'indwi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bibiliya itubwira ngo gushitsa kuri Mesiya Segaba hazocaho amayinga ndwi. Bibiliya ibandanya ivuga ngo maze habe hayandi mayinga 62 hasubire kubakwa, basubizeho imiharuro n'imigende, mbere bizoba bikorwa mu bihe bigoye. Ni kuvuga ngo iyinga rimwe hamwe n'ano mayinga 62 yose uyateranije duca dutora amayinga 69, iza guduha imyaka 483. Daniyeli yari yavuze ngo hariya ku murongo twicanye mwakino gice turiko turasoma ino mirongo, kandi azosezerana benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe, niryagera hagati azokuraho ibimazi n'amashikanwa. Bagenzi, duce tuza kuraba mw'iyinga rimwe rigereranya n'imyaka 7, ni kuvuga iyinga rimwe ririmwo iminsi 7. Twabonye yuko umunsi umwe ungana n'umwaka, hacabamwo imyaka 7. Bibiliya yavuze ngo hagati rero muri iyo yinga rimwe hari mu mwaka wa 31 ushira 32 niho habaye urupfu rwa Yesu. Bibiliya yari yatubwiye ngo niryagera hagati azokuraho ibimazi n'amashikanwa, kandi azosezerana isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe. Isezerano rikomeye wari urupfu rwa Yesu, kandi gukuraho ibimazi n'amashikanwa, kubera yuko Yesu ariwe kimazi gikomeye cyari gipfuye hagati mw'iyinga rimwe. Nico buno buhanuzi bwerekana. Ni kuvuga ko ubu tugeze mu mwaka wa 34, amayinga 70 agerana n'imyaka 490 byari biheze. Ubutumwa bwagomba kubwirwa abisirayeli. Yesu yaraje arababwira ubutumwa bwiza inyuma yo kubatizwa kwiwe. Amaze kubabwira ubutumwa bwiza arabapfira, intumwa zitangura kwamamaza ubutumwa bwiza mu turere dutandukanye tw'Abisirayeli, nk'uko ubutumwa bwari bugenewe Abisirayeli muri ayo mayinga 70. Ubu rero tumaze kubona imyaka 490 ya mbere y'ino myaka 2300. Tugira rero dukuremo turabe imyaka isigaye. Imyaka 2300 dukuyemo imyaka 490, duca dutora imyaka 1810. Niyo myaka isigara. Ino myaka rero 1810, ino myaka yayigenewe abanyamahanga atamuntu n'umwe avuyeho. Imana yaciye ikuraho uruzitiro igihe yiciye Stefano amabuye. Murazi yuko Petero ariho nawe yaciye aronka iyerekwa rimwemerera kugenda kuvuga ubutumwa kwa Koruneliyo, maze intumwa zica ziratangura zigenda kuvuga ubutumwa i Pamfiliya, i Filipo, i Efeso, i Roma hamwe n'ahandi. Ubutumwa bwiza bwaciye butangura kuvugwa mu banyamahanga, kandi abanyamahanga natwe twari dufise ino myaka 1890. Bagenzi, bamaze gusesangura Bibiliya nk'uko natwe tuhejeje kuyisesangura, baciye babona yuko ufashe ino myaka 1010 ugateranya ko imyaka 34 yari iheze,
ugitora imyaka 1144 maze bafundika yuko ku itariki 22 z'ukwezi kw'icumi muri uno mwaka w'1844 Yesu azoza, kubera yuko bari bazi ko guhumanura ahera ari kuza kwa Yesu hano ku isi, kubera yuko bari bazi yuko ahahumanye ni kw'ino si. Bagwa mu ikosa rikomeye ryo kudatahura amajambo ya Yesu yavuze hariya muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 36 ngo ariko uwo munsi cyangwa iyo saha ntawubizi, niyobowe marayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana atari data gusa. Bobo bagiye gushiraho amatariki, bashiraho amagenekerezo, maze bemeza yuko badakekeranya Yesu azoza muri uno mwaka w'1844, kandi bari bisunze Bibiliya bemeza ko ku itariki 22 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'1844 Yesu azoza. Icyo gihe baciye batangura kwamamaza ubutumwa bwiza, babarira abantu bose kwitegurira iyo gerekerezo. Nagana babwire ngo baravuze ubutumwa n'ububare burugagwa, abantu bose bagenda kwitegurira Yesu. Hariho abantu batari bake bavuga ko bakoze amakosa kubera yuko babamaje ikinyoma. Bagenzi, abantu bavuga ibyo ntibazi ubuhanuzi bwa Bibiliya icyo buvuga. Mu buhanuzi bwa Bibiliya mu byahishuwe igice cy'icumi ku murongo w'8 gushikara ku murongo wa 11 hariho ikintu tubonayo. Bibitubwira ngo bajwe n'ubwise rivuye mu ijuru, nongera kuryumva rimbara riti genda wabira igitabo kizinguye kiri mu kuboko k'umumarayika ahagaze ku kiyaga n'umusozi. Njaho uwo mumarayika ariye ndamubwira kumpa ako gatabo. Kubera iki bivuga ngo kumpa ako gatabo? Dusomye igitabo cya Daniyeli, ibintu byinshi marayika yagiye abimusobanurira, ariko ibyo atari yamusobanuriye aheze ni bino bintu by'ino minsi 2300. Bibiliya ivuga gatabo kubera yuko wari umuco wiyongeye ku wundi wari waratanzwe mu gihe cya kera. Kuba naho kino gitabo cyari kizinguye byerekana yuko bwari ubutumwa bwari bugiye gusobanukirwa abantu butari buhishije, kubera yuko ubutumwa buhishije Bibiliya ivuga ngo kumatanisha ishashara, ni kuvuga ngo kuba ari igitabo gifunze cugaye. Bibiliya ibandanya ivuga ngo arambarira atenda ugatonsomere, karakururira mu nda ariko mu kanwa karagusozera nk'ubuki. Nabira ko gatabo ndakura mu kuboko k'umumarayika ndagatsonsomera mu kanwa kasozera nk'ubuki, maze kukarya mu nda hacika umururazi. Muti byagenze gute? Ubuhanuzi neza na neza busohokera kuri ba Bunyamirere nabo bari bari kumwe. Bamaze gutahura buno buhanuzi bakabusoma, bwarabasozeye cyane. Nimurabe rero namwe abantu bagoroye impuzu, bambaye amakositime n'impuzu nziza, bagiye kuduga ku musozi, bagiye gutegera Yesu. Kara kamwemwe n'umunezero, bari bishimye cyane no kubona umwami wabo. Ariko bagenzi, nimurabe mu gitondo Yesu ntaje, saa 2 ntaje, saa 3 ntaje, saa 4 ntaje, saa 5 ntaje, saa 9 zirageze ntaraza, saa 10 ntaje, Sizeri burize bwira ntaje. Nimwiyumvire umukobwa witeze umugabo wawe kaza kugutora wambaye ubushungi hama kaguhemukira ntaze, boba baragute? Bagenzi,
byari birabaje, basigaye bamaramaye bamengo isi nitsinze, babandi batashaka Yesu kwaza nibo batsinze. Niyumveho kuruka umusozi usubira mu nzu utashe ukuntu bamaramaye. Bibiliya imaze kuraba uno mubabaro ukuntu wari umeze, Bibiliya yagize kurirwa na kano gatabo mu nda. Bararuriwe, wari umururazi, wari umubabaro ukomeye cyane. Nyamara igihe bataha, kubera yuko bakunda Imana, bariyumviye bati ntabwo ari Imana yihenze, tugomba gusesangura tugasoma neza tukaraba ko tutihenze. Imana yarabayoboye maze berekwa mu ihera ryo ku isi, babona ibintu byari birimwo, kandi mu bintu byari birimwo hano ku isi mwarino hema hari hariho isanduku y'isezerano. Muri iyo sanduku y'isezerano baravye basanga hari harimwo amategeko y'Imana 10. Bayasomye basanga barirengagije itegeko rya kane ry'Imana, kubera yuko mwa kino gihe ikinyoma cy'ubupapa cyari cyaremewe na bose bari baruhuka dimanche. Basanga iyo Yesu aza bose nta n'umwe yari kuja mu ijuru, bose bari kurimbuka, kubera yuko bari birengagije itegeko ry'Imana. Yamarira acarahera, baca batangura kunezerwa. Bibiliya itwereka ko bano bantu nyene bashikiwe na bino bintu, bamaze kurirwa n'agatabo, bamaramaye. Bibiliya ivuga ngo barambarira bati ukwiye gusubira kuvugishwa iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abandi benshi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bano nyene batsinzwe, bano baneshejwe, kandi bemanze yuko ari abanyabyaha. Imana yaciye ababwira ati ni mwebwe nyene mugomba gutangura kuvugishwa iby'amoko menshi, iby'indimi nyinshi n'iby'abami benshi. Bari bagiye kwamamaza ubutumwa bw'abamarayika 3 buboneka mu byahishuwe. Ukuri bari bagiye kwamamaza ukuri kuvuga ko umuntu akizwa kubwo kwizera, kandi amaze gukizwa acatangura kwitondera amategeko yose y'Imana. Bari bagiye kwamamaza ukuri kwa Bibiliya kudaca ku ruhande. Abo nyene izina ryabo nk'uko turibona hariya mu byahishuwe igice cya 3 ku murongo w'10 n'uwa 11, bari bagiye kwitwa abategereje baruhuka isabato canke n'ukwipfunyafunyo abadivantiste b'umunsi w'indwi. Abo niyo babaye abadivantiste b'umunsi w'indwi, kubera yuko hari hasanzwe hariho abadivantiste b'umunsi wa mbere. Abategereje baruhuka dimanche ku munsi wa mbere, nibo mubona bahari mwayo madini bose bavuga yuko bategereje baruhuka umunsi wa mbere, isabato y'ikinyoma yashizweho n'ubupapa. Yamara bo bamaze kwiga mw'ihema bakabona amategeko y'Imana, bagasanga bari barirengagije itegeko rya kane ry'Imana ry'isabato, baciye batangura kuriruhuka, baca batangura rero kwamamaza kuno kuri turiko turababwira kwirengagijwe n'abantu benshi. Bibiliya yari yaravuze ngo kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatira ijuru. Umumarayika mu buhanuzi bisobanura intumwa y'Imana, aribwo buno butumwa muri kumurumva. Bibiliya ivuga ngo afise ubutumwa bwiza butadoshira bwo kubarira ababa ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga n'ijwi rirenga ati mwubaha Imana muyihimbaze, kuko igihe cy'amateka yayo gishitse. Musenge yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ubu nibwo butumwa abadivantiste batanguye bamamaza, kandi na n'ubu nibwo twamamaza. Nico gituma muze kumva abantu bavuga ngo
abadivantiste bacira abantu imanza kubera yuko ubutumwa bamamaza nka marayika wa mbere n'ubu buvuga ngo kubwo igihe c'urubanza rw'Imana kigenjeje gishitse mu gihe abantu birengagije Imana umuremyi bakagenda gusenga ubupapa bwashizeho dimanche. Abadivantiste umunsi w'indwi bahamagarira abantu kugaruka ku muremyi wabo kugira ngo baruhuke isabato. Icyibutso kirema mu kuruhuka isabato uba uri kuribuka Imana umuremyi, uba uri uremeza ko Imana ari umuremyi wawe, kandi uba uriko urayoboka usenga umuremyi wawe. Ni kuvuga ngo uri kuraruhuka isabato uba uri kurumvira Imana umuremyi wawe, uba uri kurasenga umuremyi. Iyo uri kurumvira dimanche uba uriko urasenga uwashizeho dimanche, uba uriko urumvira uwashizeho dimanche. Hariya mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 12 harerekana ibiranga bano bantu, biranga ishengero ry'Imana. Abera bukuri barangwa n'iki? Hariho umuntu yaragije ikibazo avuga ngo bene data, idini ry'ukuri ni iryahe? Bagenzi, ikizokumenyesha yuko uri mu idini ry'ukuri nuko ukora ibya Yesu, nuko ukora ibyo Yesu yakoze, kuko Yesu niwe dini y'ukuri. Kubera yuko ijambo idini risobanura inzira. Yesu yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kuba mu ishengero ryiwe naho ni gukora ibyo Yesu yakoze. Ni kuvuga ngo ishengero ry'ukuri rirangwa na bino bibiri. Abari mu ishengero ry'ukuri bafise kwizera kwa Yesu. Ni kuvuga ngo Yesu ibyo yakoze nabo nibyo bagenzane bakora. Twabonye neza yuko Yesu yaruhutse isabato, nicyo gituma bari mu ishengero ry'ukuri nabo nyene baruhuka isabato. Ubwa kabiri, bitondera amategeko y'Imana yose. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Kwizera nk'ukwa Yesu, ugahanga amaso Yesu, maze Yesu akakuyoborera kumvira Imana muri byose. Ibyo nibyo biranga abakristo b'ukuri, nibyo biranga ishengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi, nibyo biranga ishengero ry'Imana ry'ukuri ryabonetse bivuye mu buhanuzi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bibiliya itubwira ko Satani agwanya ishengero ry'ukuri. Byagiranijwe n'umugore nk'uko twabibonye ejo, bivuga ngo icyo gisato kigira wa mugore inzigo, kirigira ngo kigwanya abo mu rubyaro rwiwe basigaye, kandi abo basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana, kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Bitondera ibyagezwe by'Imana. Iki ni ikintu kiguma kigaruka kugira ngo byitwe yuko uri umuntu w'Imana w'ukuri. Kuri mu ishengero ry'ukuri utegerezwa kurangwa no kwitondera ibyagezwe n'Imana byose udakuyemwo na rimwe, kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Muzobisoma hariya mu Byahishuwe igice cya 19 ku murongo w'10. Ibishingira Yesu intahe ni mpemu w'ubuhanuzi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Suzuma rero ishengero urimo ko ryitondera ibyagezwe n'Imana byose n'isabato irimo, kandi bongere bakwereke n'ibishingira Yesu intahe yuko babifise. Ariko tweho nk'Abadivantiste umunsi w'indwi, ibishingira Yesu intahe kuko byavuzwe mu buhanuzi turabifise mpemu w'ubuhanuzi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yesaya arerekana ubutumwa ishengero ry'ukuri ryamamaza. Yesaya hariya mu gice c'8 ku murongo wa 20 avuga ngo usubire ku byagezwe no kuri bya bishinga ntahe, nibatavuga ibihwanye nabyo bazokwaba mubwira nibuce. Mu gihe isi yose yunamye munsi y'amategeko y'ubupapa, ishengero ry'ukuri ryoryo rihamagarira abantu ribabwira ati dusubire hehe? Dusubire hehe? Ku byagezwe, dusubire ku bishinga ntahe biboneka muri Bibiliya. Nimutavuga ibihwanye nabyo muzokwaba mubwira ntibuce. Mu Baheburayo igice c'8 ku murongo w'10 byari byaranditswe yuko Imana mwa kino gihe cya nyuma izogira ubwoko
amategeko yayo yanditswe mu mitima yabo. Bibiliya ivuga ngo kuko iri ari ryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli, ni kuvuga ubwoko bw'Imana bwa kino gihe. Hanyuma y'iyo minsi ni jyewe Uhoraho mbivuze, nzoshira ibyageze byanje mu bwenge bwabo no mu mitima yabo, kandi niho nzobyandika, nanjye nzobabera Imana, nabo bazoba abantu banje. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi, byari byarahanuwe, byari byaranditswe yuko hazobaho ubwoko, ishengero ry'Imana, ibyagezwe by'Imana byanditswe mu mitima yabo, kandi ubwo bwoko uno munsi burahari. Nibwo ndaguhamagarira kwifatanya nabwo uno munsi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. kandi bwatanguranye n'umwaka w'1844 bwamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Abaheburayo igice cya 4 ku murongo wa 14 gushaka ku murongo wa 16 bavuga ngo nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru, ni Yesu umwana w'Imana, tubagirize ibyo twizera tukabyatura. Nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mugenzi, none ko naho twakoze icyaha kimwe cyangwa bibiri, Yesu yadusezeraniye kudukiza nk'umuherezi mukuru. None rero twebwe duhamagarirwa gutera intambwe tukaza kwa Yesu, kandi tukemera yuko tuba abanyabyaha, tukakira ikigongwe cy'Imana. Bagenzi, iyo uri mu cyaha uguma uhangayitse cyane, n'akaga gakomeye kuguma mu cyaha, kandi Yesu umuherezi mukuru yongeye akaba ikimazi kugira ngo dukurwe kw'ibyaha. Uno munsi urubanza rwaratanguye, kandi ari ku ntebe y'urubanza nk'umuherezi mukuru, ari mu ihema ryo mu ijuru, ahera ho mu ijuru, ahera cyane ho mu ijuru, ariko arakora igikorwa cyo gukura k'ibyaha abantu bose bihanye. Ubutumwa bwiza turiko turamamaza ni ubutumwa bucira k'iteka abantu babuhakana, kandi bugakura k'ibyaha ababwakira bakemera kwihana. Igihe buno butumwa buzabuhereje kubwamamaza, Bibiliya ivuga ngo maze umuhero uzokugeza ate? Uza. Bagenzi, inyuma yaho buno butumwa turiko turamamaza buzabuhereje kwamamaza, Yesu umwami azoca agaruka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi, azoba ari umuzo uhambaye. Umwami wacu Yesu Kristo niwe azokwizira. Vuba bidatinze agiye gushira icotero hasi, maze avuge ngo birarangiye, inzamba ivuge ku mugaragaro. Icyo gihe uzoba atarihana ngo yakire buno butumwa bwiza twigisha, ntibizoba bigikunda. Baramugenza bati utihanye uno munsi, igihe Yesu azoba aje ntibizaba bigikunda. Bibiliya ivuga ko azoba ari umuzo uzoba ku mugaragaro, kandi azoba akikijwe n'isinzi ry'abamarayika. Umuntu wese azomwibonera. Bagenzi, nta muntu n'umwe atazomubona, ntabwo azoba ari mu kabanga. Narababwiye yuko azoza ku mugaragaro, kandi haba abatama, abasore n'inkumi, abazungu hamwe n'abirabure, bose bazomwibonera. Nta mumarayika n'umwe azosigara mu ijuru, bose bazoba bazananye nawe gutora abemeye kumuyoboka, abemeye kugera ikirenge mu ciwe, bakabatizwa kandi bakagenda batunganye nk'uko twabibonye. Icyo gihe abapfuye bazozuka batagishobora gupfa, natwe tuzoba tukiriho, tuzohinduka
izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Imva z'abapfuye zizokuguruka, abapfuye bose bazuke. Bivuga ngo ahakanya kabaka k'umuntu kari kose kazoterana, maze abantu bongere babe bazima. Umuntu wese azokongera kubaho kugira ngo abazwe ibyo yakoze, ari bibi ari byiza. Abitondeye amategeko y'Imana bazokira, abatitondeye amategeko y'Imana bazohona. Tuzovuga ngo ni naka yampenze. Umwe wese azokwihagararira imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Kugira ngo ube mwarwo rubanza bigusaba iki? Bigusaba kubaho gusa. Waravukiye ku isi ukabaho, uzoba uri mwarwo rubanza rw'Imana. Yesu azobereka ibiganza byiwe ukuntu yapfuye ku bwabo, ariko bakanga kumva, maze urubanza ruzokwisungwa. Basome ibyo yakoze, atanga kimwe kirengagijwe cyane. Bazoraba uno mugabo yakoze iki. Reba ukuntu yari umwicanyi, yaraturiye abantu, ahaciye mvugiramwo n'abarozi, babandi batukanura agapfa, babandi baterekera hamwe n'abandi. Bose bazokwihanganirwa, bazobohwa batererwe mu muriro. Ukaba uzi kuba umurenga itegeko ry'Imana ry'isabato, umenye yuko umugabane wawe uzoba umuriro. Uyu nawe nyene yafashe umugore ku ngufu, yari umusambanyi, yarenze itegeko ry'Imana rivuga ngo ntugasambane, kandi aho usanga yabasambanya no kw'isabato, akazira n'isabato umwanya umwe. Uyu nawe nyene azoterwa mu muriro. Abagira iturire, abanywa nzoga, ababeshi, abantu bose n'abasengerwamana, umuntu wese ku giti ciwe, marayika azobafata abajane mu muriro. Bagenzi, ntuzovuga ngo ni naka yampenze, urumva ngo ni pastor yabinyigishije. Oya, ntuzovuga ngo ni padiri yabinyigishije. Oya, umuntu wese yanse kumva azofatwa ajanwe mu muriro. Umugabane w'intumva uzoba kubabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere wa mwagazi. Bazosha baturigwe na y'ababingira yabeshamwe n'abakozi b'Imana, nayo nyene azoturigwa. Ibi ndiko ndababwira niko Bibiliya bivuga, niko kuri. Bagenzi, mushaka murokora ubugingo bwayo bigishoboka, kubera yuko ukabona utabikoze mwakiro gihe ntibizoba bigikunda. Nyamara abemeye kwakira buno butumwa twigisha bakabatizwa, bakabaho bitondera amategeko yose y'Imana n'isabato irimwo, bobo bazokizwa. Twese tuzohindurwa, urubanza nigurisungwa, bagasanga twaremeye kugira ikirenge mu ca Yesu. Bagenzi, nagenda babwire yuko ngo tuzokayangana nk'inyenyeri, tubeho twishimye ibihe bidashira. Mu gihe uwirengaga igitegeko ry'Imana rimwe canke habiri, azobabazwa n'umuriro, azoterega mu kiyaga caka umuriro. Abera bobo twemeye kumvira Imana, tuzokwama tubana n'Umwami. Mugenzi, amahitamwo kuno mugoroba n'abiri. Igihe kigiye kuza uhagarikwe imbere y'intebe y'Imana y'urubanza, kugira ngo ubazwe ibyo yakoze. Ingingo ufata uno munsi, amahitamwo yawe uno munsi ukora, niyo akwereka uruhande uzoba urimwo wa kino gihe. Hitamwo ibintu bibiri. Urashaka kuzobana natwe mu bwami bw'Imana igihe tuzokinana n'abera bose? Urashaka kuzobana natwe mwabiro byiza? Abashaka kuzoja mu muriro bagume bicaye ngaho. Ushaka kuzobana natwe mwabiro byiza mu gihe tugiye gukora umuhamagaro, nawe nyene arashobora gufata ingingo. Ntiwemere yuko abantu baguhenda, ntiwemere yuko umugore wawe aguhenda, ntiwemere yuko umugabo wawe aguhenda, ntiwemere yuko ababyeyi bawe baguhenda,
ntiwemere yuko pastor aguhenda cyangwa shehe cyangwa ipadiri. Rokora ubugingo bwawe. Baramugenza bati rokora ubugingo bwawe. Ukaba ushaka kuzobana natwe mu bwami bwa Yesu bwimirije, ugakayangana na cyo kimwe natwe, Yesu arakubwira ati fata ingingo. Uremera ko Yesu agufata ukuboko Imana rihabwa icyubahiro. Huzuye impundu, huzuye umunezero ku bwaba. Nanjye ngiye gusenga mu izina rya Yesu. Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, bavuga bigakomera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami ni wewe watumye bino bihe biba kuri uwo musozi, kugira ngo ukuri kuvugwe, kandi ijambo ryawe rimeze nk'imvura. Iyo imvura iguye n'igenda iratohera isi, niko n'ijambo ryawe rimeze. Imitima ya benshi igiye kuvomerwa n'ijambo ryawe, bahisemo ubugingo budashira. Mwami nanjye ndabasengeye ubabarira ibyaha byabo, kandi ndabasengeye aho bukera bose bazinduriye gutangura intango nshasha, kandi nibamara kubatizwa bazoronka mpemu yera. Nanjye ndabasengeye ku bigeragezo byose bazohura nabyo, kugira ngo Mwami uhereye uno munsi ibyo wohura nabyo ubahe kunesha. Kandi intambamyi zose umugwaneza yozana ngo zibatangire mu rugendo rwabo batanguye rwo kwerekeza mu bwami bwawe. Mwami ndabasengeye ngo ubahe kunesha, uhereye uno munsi baneshe ibihe byose, bami banesha bazokwame banesha ibihe byose gushika kuri wa munsi wo guseruka kwawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami ndabasengeye kubw'imitwaro yabo, ndabasengeye kubw'amagorwa yabo, ndabasengeye kubw'umunezero wabo, kugira ngo mu bwigoreko bwawe abariho bihisha. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndakweretse n'abandi byagoye gufata ingingo, bamurikire ubamenyeshe kari igihe cyo gukizwa, kari igihe cyo gukira kwabo no kwitegura ubwami bwawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abagifise imitima ikomantaye, Mwami nabo ndabakweretse, buri wese intambamyi afise zimutangirira kwinjira mu gakiza kawe. Mwami ndamusengeye ngo uzikureho babohorwe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Shishikara kubana natwe, ubane natwe mwari no joro, aho bukeye uzoduhe kwikangura twinjira mu birori bidasanzwe, twitegereza abagiye kuvuka ubwa kabiri. Ndakweretse ishengero ryawe rya hano mu Kagongo, mbere ndakweretse n'abera bose, twese uduhe gukomereza mu buntu bwawe, uduhe kwama dukora ibyo ugomba, uduhe kwama twiteguye, uduhe kwama turwana intambara nziza, kugeza kuri wa munsi tuzohonyoza ibirenge byacu mu birimba byawe byo mu ijuru mu gihugu c'ibyiza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.